Bakunzi ba Inshuti TV Events, turabaramukije twibaza ko mumeze neza kameme. Twibaza ko ari amahoro mu byo murimwo byose kandi tubatera intege n'abafise ingorane tubabwira ko mwijuru hari Imana. Uyu munsi rero nabazaniye umutumire adasanzwe. Umutumire adasanzwe s'il vous plaît. Icambere rero basaba no gukora gute no gushira ko subscribe canke gukora abone kugira ngo uzokwamu uronka amakuru ari update every day. Jewe ni Eshadai. Turi kubona umusaza rero, umusaza adasanzwe, umusaza abamaze kumubona kuri screen nibaza ko mwace mumumenya ni Papa Bernard NKUNDABANTU bakunda abandi. Uno musi rero tugomba tumuganirize atubwire muri make numukura mbere afise vyinshi yotuganirira nka twebwe gwaruka canke abakiri bato. Afise vyinshi yovuga bikatugirira akamaro natwe tukabikorera ko tugakura. Reka tumuhe kaze abaramutse ace yongera atubwire amakuru y'imyinshi. Turagoye. Twibaza ko mumerewe neza. Urashobora kwidondora ukabwira abantu bariko badukurikira. Nakoze cyane, jewe nitwa Mvuza Mathias. Nkaba natanguye kuvuza umuduri muto cyane. Natanguye kuvuza umuduri izi myaka 5. Yego. Shikuru munsi urabona ndashaje. Je nakora muri Genesis Sport. Natanguye gukora muri Genesis Sport. Mfise imyaka 18. Natanguye gukora muri Genesis Sport. Mfise imyaka mwengira ya ko ego nk'uko nakukuse maze imyaka 40 ushobora umunsi urabona ko zaje kuri je nitwa Mvuza Mathias. Papa Bernard NKUNDABANTU. Ego Imana ni kwanje. Ndavuga akazi ko kuvuza umuduri ukamaze mu myaka ingahe neza na neza? Je kuva mvuka natanguye kuvuza umuduri mfise imyaka 5 sinigeze ndagusiba kuvuza munarimwe. Kuvuza umuduri ninde yagutumye ukunda umuduri cyane? Jewe umutima wanje warabintumye narabona yuko je muhira dawe yaravuza umuduri agavuza ikembe mugabo umuduri ndi yavuza cyane ariko jewe kubera umuduri ngene uvuga n'amajambo uvuga naciye mbita umuduri. Ubu rero wabigize akazi no kuvuga nabigize akazi rero kandi naragakoze no muri Genesis Sport narakoze. Muri Genesis Sport wakora wavuze umuduri? Navuze umuduri nakora muri Orchestre na Karanga. No kuvuga rero ubifisemo uburambe budasanzwe. Tugomba rero kugira ngo uganirire urwaruka guno munsi nibihe bintu wagiye urahura navyo cyane ingorane. Ingorane nagiye ndagira ni ingorane zisanzwe. Hariho izidasanzwe hari izisanzwe. Urabona uri kwisi ubuzima ni ingorane. Ubuzima bwama ari panda teremuka ya murambo cyo kintu. Ubuzima sinisi yose butegezwa kuba bwiza. Sinzira abantu bara baca umuganeti ntabyera ngo de. Yego. Je muke ngo ntangura kuvuza umuduri je nabibona neza. Teragenda neza cyane mu bakurambere twari kumwe. Naravuze umuduri bakaryoherwa. Abantu baratamba ariko navuze umuduri bakaryoherwa nkumva ni sawa kandi bakangabira. Yego no munsi abakiri bato urumva ntibabena ari abatabibona ari mugasinze ko ari ukubonera kuri jewe niwe noba ndahari bo bavuga ati uyo mutamba we kubona ataco byamumari bya niko yo bivuga. No kuvuga ingorane hanini wagira ahura navyo nta bantu batashoboye kugutahura kuko umuduri nibaza kuri mu bantu bake cyane bavuze umuduri. Nta wundi muntu ndashobora kubona bashobora kuntahura. Cesho nzi kuntahura no bivuga gute nuko benshi bishira mu kugananira abandi bakishiramo uko je ndabivugiza je nabona bega barashima nkabona baryoherwa bakasororera none noje mvuga ngo baravyanka gute. No kuvuga nta muntu numwe arakubwira aguca intege akubwira ko akazi kawe katakubereye. Oya jewe ivyo bavuga je ntavyo no kwemera kuko abarundi baragoye bana. Nashaka kuvuga yuko akazi kiwanje kantunze kuba karambyariye abana kuva ndi muto gushika uno munsi bumbwira ko atacu kamari.
Nuvuga uno munsi rero mugwaruka ikintu woduhanura twebwe nk'abantu boba bifuza gukurikira ingabire yawe n'ikihe kintu wotubwira? Umuntu yoba yifuza gukurikira ingabire yanje nuko nabyo vyumva nk'akarorero jeno kubwira abana bibanje bose baravuza umuduri n'umukobwa n'umuhungu bose baravuza. Umukobwa avuza umuduri bose baravuza neza kandi jeno afise umukobwa avuza kurusha umusaza burya yitavye Imana. Yego aravuza neza kandi ugatangara cyane gose. Abandi bantu b'abanyatugenegene na cyane cyane abaririmbyi usanga bafise abantu babafata mu mugongo no kuvuga babita ba manager. We nuraronka umuntu avuga ati reka ndagufate mu mugongo kugira ngo dukorere hamwe. Ivyo oye birashoboka ko ntiyabuze. Yego. Ari naho byo byabaye muri ibyo uvuze bikaba byabaye mu gakenge bukengera ibi canke bikaba byabaye ku buryo buke. Erega umuntu yashobora guhagarara imbere y'abantu akavuga ati je numva ashoboye mugabo burya hagwaye Yego. nagwaye adashoboye. Erega kugira ngo ushobore ikintu nk'iki n'ikiriki ugira abananiwe no kubigira arashobora kwirumbira ati je ngangashire muri yonohera mugabo bibana uko iyo uvyumva neza uravyumva uvyumva nabi uko vyumva nabi. None nk'ubu nimba bishoboka woshobora guhamagara abantu bafise amafaranga yabo kugira ngo bashire amafaranga bashire bagerageze gushigikira abanyatugenegene na cyane cyane nk'abo. Cene baza ababishoboye bo bigira turetse jewe hariho abana bato bavyifuza yoba bifuza yuko ariko nawe uracibagire ko nawe ukiriho ushobora kugira byinshi usiga weretse ugwaruka guno munsi ndiho bavyifuje zino bigira mugasi numva naje muntu ndabivuga none wewe upfa ngasigana wowe nyene hagaragara abana murazibona bifise yarapfuye amwigije mukaba abandi barabikiriye kugira none byo nije bishikira n'umwe ari niba n'abagize byinshi birutaho bakitaba umuremyi mugabo byose no kwiguma. Hama hari ikindi kibazo abantu bavuga, hari umuntu yigeze kumbwira ko ashaka gusubiramo indirimbo nkunda abantu bakunda abandi y'umuhungu wawe Bernard batazira nkunda abantu. Wewe wovyakira gute? Ni wahava umusaba amananiza canke ngo bihave bigenda ukundi? Namusaba amananiza oya je nibaza ko namusaba amananiza mugabo avyigaze tubivugana. Nukuvuga wewe usaba ko yoza gusa mukavugana hama neze ngenda bigira kuko abigize je numva ryoherwa kuko urumva abigize none bere ariko yitavye Imana. Uvuze ngo abigize nukuvuga mu gihe adashizemo ubuhinga nk'ubwo Bernard yashizemo canke ushatse kuvuga mu tomora neza nk'umuntu ariko aravyumva. Hariho n'ubu bakoranye ico gihe arashobora kuza akafasha bikagenda neza. Aracariho nukuvuga vyosaba ko abashikira agasaba kugira ngo babikore neza bireke kugenda nk'ibitakaranga neza cyane. Murakoze cyane, tubamenyeshe ko rero iyi ni Inshuti TV event, nta kindi kituragishinga nukuza turazana abanyempano batandukanye, abanyempano twirengagije, abantu birengagije, maze tukabazana hano kuri screen zacu kugira ngo tuze turabaha ijambo twumve nabo ayo bavuga, twumve ibibazo bafise kugira ngo nanone abashobora kugira ico bafashije namwe mugira ico mufashije. Turi kumwe na Papa Bernard, turi kumwe na Papa nkunda abantu, uno munsi niwe turi kumwe. Papa Bernard, mu kugira ngo turangize kino kiganiro cyacu urashobora gutora umuduri wawe ukadufasha ukagira akantu gatoyi kugira ngo biboneke ko turi kumwe na Papa Bernard nkunda abantu. Papa Bernard reka tumusabe ashobore kudufasha akantu gatoyi. Yagendanye umuduri wiwe, yagendanye igikoresho ciwe cya misi yose, adufasha akantu gatoyi kugira ngo tubone ko turi kumwe na Papa Bernard, Papa nkunda abantu, umwe tuzi ku izina rya nkunda abantu bakunda abandi. Aha ni ku Inshuti TV, yes tuguma turi kumwe, tuguma tubaha ibintu biri ku mwanya, ibintu biri updates. Ntiwibagire gukora partage cyangwa ushireko commentaire uko zingana kose. Merci beaucoup. Rebikona.
Akiwacu we. Indege bakuya Buzi indege ntinywa itabi amarungo tugafumba kandi ntigira amaso y'amarira irenuzanza Akakera rero akakera. Bisaba ko uwo muri no nanjye bari bicishe umumba wezi kwicumi gabasha ukwezi kwicumi yoba mvuye muranda ari kukucumi mvuye muranda ari kukwicumi zoba ngeze ngahi bugarama abakobwa bahungu abahungu ntibune bagabasha muratinya amakuru ataniwe yabenze umuganga abenga umuganga nicambabaje sitsinye intimba ntiyicagaba cishanirungu sokuru muguhwera yaragiye agura imashini ikimunanira kunyonga acararira arahwera ibyo nibyo jisho namuheruka. Asante sana. We, iyi ni Nshuti TV event. Ntiwibagire gukora subscribe, ntiwibagire gukora j'aime, ntiwibagire gukora partage canke commentaire. Asante sana. Turi kumwe na Papa Bernard alias nkunda abantu bakunda abandi, nkunda abantu bayaga amahoro. Nayo mutama ko gatucishije ko gatoye cyane vraiment. Gatoye akantu kangana uku kankunda abantu. Nkunda abantu bakunda abandi, nkunda abantu bayaga amahoro, yemwe nayo kwangana naco bimaze. Nkunda abantu. Ouais, asante sana. Merci beaucoup. Merci.